Ndabaramukije bene data nkunda aho muri hose amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu bita guhindura canke guhinyuza ivyanditswe. Icete cyamaze gusinya cyasinywe n'umwansi ingene ushobora kugisinyura nawe ukoresheje ububasha wahawe muri Kristo Yesu. Yesu nashimwe. Tugiye kwishimikiza ijambo dusoma mu gitabo ca Esteri, ni ijambo rivuga muzoza kuhasoma, ijambo rivuga ingene Hamani yanditse icete co kwicisha abayuda bose. Hari umuntu yitwa Hamani, hakabaho rero n'umundi yitwa Moridekayi. Rero uwo Moridekayi yari umuyuda, yari yarize kupfukamira Imana, kubaha Imana, kandi mu byagezwe vy'Imana carazira kunamira izindi mana. Rero nawe ico nico yishimikije. Igihe rero Hamani ngo yaca kw'irembo, byasaba rero yuko onye Moridekayi nawe yamwunamira nk'uko abandi bose babigenza. Ariko wewe kuko ari yamenye Imana nyamana, yaravuga ati iki kintu sinshaka kugikora, nize kunamira Imana, gupfukamira Imana. Yesu ntashimwe. Uyu muntu yitwa Hamani rero aca arababara cane, bimutera inzigo nyinshi cane mu mutima wiwe. Bimuteye inzigo nyinshi cane, aca yiyumvira kumugirira nabi. Yiyumvire kumugirira nabi, mugabo aravuga ati hamwe no mugirira nabi wenyene gusa ntaco noba nkoze, kuko hoboneka abandi bava muri ubwo bwoko bw'abayuda nabo bonkora nk'uko yakoze. Aca amenya neza yuko ikibi Hamani Moridekayi yakoze nticavuye kuri we, ariko cavuye ku myitwarire canke imyizerere canke imyizerere y'abayuda bose. Aca rero agomba ati jewe rero ubu bwoko bwose aho buri hose nzoburandurana n'imizi. Imana idufashe. Aca agerageza rero kurondera ingene ivyo bintu yobishira mu ngiro. Rero kuko bitakunda ko abishira mu ngiro ku bubasha bwiwe, aca agenda abwira umwami Nebukadineza, aramubwira ati nyakubahwa, ku ngoma yawe hariho abantu batubaha, bafise ukundi kuntu babayeho batameze nkatwe. Abo rero n'ubwoko bubi bufise ibindi bintu bwemera. Rero ico baciza nuko twobukuraho. Imana idufashe. Umwami rero aca avuga ati kora uko ushaka. Uyundi aca yandikisha icete, aracandika yuko itariki kanaka ubwo bwoko bazobuhonya. Icete kirandikwa, kirarungikwa mu ntara zose z'ibihugu vyose yaratwaye, hanyuma bagena ko umunsi kanaka bazokwicwa. Imana idufashe. Hageze igihe rero Imana yo mwijuru ikora igitangaza, iryo tegeko riramenyekana. Abaryumvise b'abayuda barababara, bararira, baravuga bati nta kundi turapfuye. Uwitwa Moridekayi yakora kw'irembo ry'umwami aca yitantamurira kw'impuzu, barababara cane. Hanyuma umwamikazi Esteri arabaza ati mbega nibiki vyabaye mu bwoko bwacu? Maze rero baca barasiguza Moridekayi, aca arasobanura ko ari icete casinywe co kwica abayuda bose. Bene data ndababwire nti hashobora kuba hari icete casinywe ku bugingo bwawe, hashobora kuba hari icete casinywe ku bwoko bwanyu, hashobora kuba hari icete casinywe kuri famiye yawe. Ntavyo nzi. Bashaka kuba bavuze bati ejo barabasohora muri iyo nzu murimo kubera mwabuze amafaranga yaruwaye, kandi bikandikwa. Bashobora kuba banditse ngo iyi nzu barayigurisha kubera yuko mufise ideni muri banke. Bashobora kuba banditse ngo dogiteri akavuga ati iyi ngwara twagutoye ingwara ikomeye cane, nta wundi muti, nta minsi usigaje. Ariko reka ndakubwire ngo icete cyose canditswe n'umwana w'umuntu, Imana ishimwe, hariho uburyo bwo gucandikura. Yesu nashimwe. Esteri rero aca nawe kuko yari yaramenye Imana, aca arasenga Imana. Imana imuha ikiganza ciza, ashobora gutwara iyo nkuru ibwami. Ariko reka ndakubwire, amaze kubishikiriza umwami wiwe, yaciye amubwira ati namwe genda mwandike ikindi cete. Haleluya. Yesu ashimwe. Baca bahabwa uburenganzira bwo kwandika ikindi cete. Ico cete naco banditse, bahabwa uburenganzira yuko abayuda bazokwiyegeranya nibaza kubatera bakigwanira. Kristo Yesu ashimwe. Mwene data uri kurankurikira,
turafise umwami atubwira ngo kuri ikiya cete bakwandikiye yuko wewe bimeze uku nuku nawe genda wandikisha ikindi cete usinyura ivyo byamaze gusinywa. Umwami wacu Yesu Kristo arashoboye. Niba bakubwiye bati nta minsi usigaje ingwara yawe irakwica, nawe genda wandike uti mwizina rya Yesu Kristo nzobaho, mwizina rya Yesu Kristo ndi muzima, mwizina rya Yesu Kristo nta kintu na kimwe Yesu adashoboye. Haleluya! Maze umwansi azoshavura kuko azabona yuko imigabo yiwe itashobotse kuja mu ngiro. Nshuti uri kurankurikira, dufise Imana ikomeye. Igituma ico cete cagize valeur, icete Hamani yari yaranditse cagize valeur kuko cari carasinywe ko n'umwami, kandi ico umwami yasinye nta ushaka wundi kugisinyura. Hanyuma n'iki gihe caba Esther naco ndabamenyeshe yuko umwami ativuguruje, ntiyivuguruje kwijambo Hamani yari yaranditse, oya, kuko ari yamaze kurisinya ko nicete n'ikidodo ciwe cari camaze kujako, kandi n'umwami yari abizi ati icyamaze gusinywa ko n'ikidodo canje sinshobora kurivuguruza. Ahubwo ico cyokora, genda namwe mwandika irindi rivuga ibindi nce ndarisinya ko nanjye nyene. Imana ishimwe. Niho rero yaca bagira inama ati mvuga uko mubishaka hanyuma nsheke ikidodo. Kristo Yesu arakomeye. Nshuti nkunda ndiko ndakubwira, position urimo uyu munsi ikumbure yakwegereje hafi y'umwami, kumbure yakwegereje hafi y'umukuru kanaka, kumbure yakwegereje hafi y'Imana. Sinzi aho uri, birashoboka ko uyu munsi ufise uburenganzira utahorana kera. Ubwo burenganzira ubukoreshe neza mugenzi, kuko ubwo bufise ico buzokiza kuri muryango wawe no ku bwoko bwawe no mu bandi bose bakuri hafi. Yesu nashimwe. Iki gihe Moridekayi amaze kugirirwa neza n'Imana, amaze kuronka nawe ubu burenganzira bwo kwandika no gusinya kuceta no gusinya agashya kw'ikidodo c'umwami, amaze kuronka ubu burenganzira nawe yarafise ubushobozi nk'ubwo Hamani yandikije rya kete. Ndabamenyeshe ngo Imana data wa twese ihoraho irakonsidera canke irashira mu ngiro ivyo vyose wanditse ubikoresheje mu izina rya Yesu Kristo. Ndakumenyeshe ngo mwene data uri kurankurikira, sindabizi nimba Satani yari yaravuze ati wewe uzokwicwa n'ingwara kanaka. Nk'akarorero, dufata akarorero ka Hezekiya umwami yari yamubwiye ati wewe tunganye ibyawe byose ugira ushikane, ariko nawe acahagarara muri iryo zina akavuga ati nyamara mwami wanje ndasabye unyongera imyaka, nongere mbeho, nongere ngukorere. Yesu nashimwe. Umwami yishimikije umwami, Imana yaramuhaye ibyo yarayikeneye ko. Nanje mwene data uri kurankurikira aho hose uri, reka ndakubwire ngo Imana twegamiye n'Imana ikomeye. Raba aho uri, mupfaniki n'Imana uyu munsi. Ufise ukwizera kungana gute imbere ya data? Mbega nawe urafise access kwikashe y'umwami? Yesu naguhezagira. Mbega nawe urafise access kuvugana n'Imana? Urafise uburenganzira bwo kuvugana n'Imana? Uyu munsi bimeze gute kuri wewe? Uyu munsi ushobora guhindura ibintu. Uyu munsi ushobora kwandika ikete rishasha risambura vya bindi vyose umwasi yanditse, bisambura vya bindi vyose tani yibaza ko yaguhejeje kabaye. Ku ruhande rwa Hamani yari yamaze kumva ko ata muntu numwe yosha gukuraho ico kintu. Ntawosha kuvuguruza umwami, ariko ntiyarazi ko dufise Imana ishobora kuvuguruza nahito iciye muri izo nzira wari kuriyumvira. Hamani yarazi yuko iyo tariki yashinzwe abayuda bose iyo bava bakagera bose bazokwicwa, ariko ico yanyegejwe ntiyamenye neza yuko nabo bashobora kugirirwa amahirwe yo gushika imbere y'umwami bakaronka uburenganzira bwo kwandika icete kibarengera. Baca baronka uburenganzira bwo kwandika icete kibarengera, maze aho ko abayuda aribo bapfuye, abansi b'abayuda nibo bapfuye. Umva umwami ingene ashaka guhindura ibintu. Mwene data uri kurankurikira, ndakwifurije kwegerana na Yesu, ndakwifurije kwegerana n'umwami, ndakwifurije
kwegera n'Imana mu mutima wawe, mukagira ubusabane bukwiye, mukagira urukundo rukwiye hamwe n'Imana, ukagera ivyizigiro bizima bigushoboza kubwira umwami nyamara mwami ibi bintu bavyanditse gutya, Satani yavyanditse gutya, Satani yanditse yuko mva mu rugo umugabo aranyirukanye, ariko vuga uti mw'izina rya Yesu nzorugumamo gushika iminsi umwami yanshingiye uko ingana. Nuko rero bene data mushishikare kwandikisha ivyete bisambura imigabo mibi ya Satani yose ku bugingo bwanyu. Umwami Yesu Kristo abahezagire. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Imana y'ubuntu ibaha umugisha. Amen.